mu gisagara ci Manchester ku kibuga cya Stadium ni mugoroba niyo bari nabonye abasore biwe kabisa bagiye baberewe by the way abasore be bagiye baberewe cyane ubundi bari bakubisemo tuzu twabo twiza cyane abasore bakaroro kabisa ni mugoroba bafashe indege berekereza mu gisagara ci Manchester basaneza cyane kabisa binashobotse Juma karonka amafoto yashire ko abantu bari kuri YouTube bashoboye kuba bayabona uyu munsi rero mu gisagara ci Manchester n'ibiri bworohe na gatoya birumvikana ko ikipe ya Real Madrid ifite ikombe byinshi muri UEFA Champions League ndaza kuba yagendeye gisagara ci Manchester birumvikana ko ekipe ya Real Madrid rero iri buze kubikira na Man City mu nkino za barrage kuvuga ngo umwe hagati ya Real Madrid na Manchester City nazoja muri kimwe cy'umunani gishica nyuma ni naho hambere ngomba ko duhera kubona Man City na Real Madrid muri barrage no munsi ariko kandi kumva ko uno munsi hagati ya Real Madrid na Man City umwe atagiye kuboneka muri kimwe cy'umunani gishica nyuma cya UEFA Champions League tunabifatanije na Mishasha yajemwe no Ligue des Champions mwaka ubwo iyi Mishasha niyo baraje kubangamira imigwi ikomakomeye UEFA yoyo mu gushira ino Mishasha nibo babarihenze na cencana mu kutwima umunezero kuko ndimo kwibaza uru rukino rwa Real Madrid na Man City n'umunsi muri playoff cyangwa se muri barrage kumenga wanashaka no mu bantu nta bukomezi bunini yarufise nk'ubwo ari kuba tuzi neza yuko imwe muri izi isinzwe no muri kimwe cy'umunani gishica nyuma iri bigombe kubisezererwa kubona Real Madrid na Man City muri barrage UEFA ahantu ubwo niyo barahihendeye niba nindi myaka ino forma ariko igiye kuzira tugenza tukamatubona ama equipe akomakomeye muri barrage ubwo ni hari vyishimo tugiye kubura muri UEFA Champions League cyangwa iyi forma ni nziza kubera ko harenganywa bubikoreye Juma yakoze kutuzanira navuga ngo ubujya abakinyi bagiye mu gihugu cy'Ubwongereza bambaye ndavuga ku ruhande rwa equipe ya Real Madrid barabona witwa Kylian Mbappe ku rubuga rwacu rwa YouTube ubwo biranumvikana ko neza na neza ni umwe mu bakinyi bo kwitega kumbure turava twinjira muri ayo madetail yose ariko reka dufata akarero uvuze mbega ino forma niyo bayaje kwangamira imigwi ikomakomeye canke nitwimye uburyo twategeza kuronka ariko jewe sinemeza ko ino forma yishe Ligue des Champions ubwo ino forma ije kuryosha Ligue des Champions kuko munavyibuke nta tandukaniro buriya rinini rihari mwibuke muri forma ya kera mu matsinda vyagenda gute haba hariho umugwi witwa ko waje mu itsinda kanaka uvuye muri chapeau ya mbere iriya chapeau ya mbere yari yimigwi yatwaye ibikombe mu bihugu iwabo vuga ngo watwaye English Premier League watwaye La Liga watwaye Italy Serie A watwaye Ligue 1 watwaye Bundesliga hakaza ko watwaye Ligue des Champions hakaza ko watwaye Europa League petite n'indi equipe imwe ifite amanota meza kuri equipe ya UEFA zikaba ari equipe 8 izo 8 no kuvuga ngo buri equipe imwe yategezwa kuba ariyo equipe itwa kihagarara itsinda kuko zaba ziri muri chapeau imwe ku buryo zitohurira mu itsinda hagacaza ya migwi iri kuri deuxième position amagwi iri kuri troisième position na ya migwi itwa ko yaje ibayabaye yace muri za barrage canke yavuye mu mahiganwa yo mu bihugu championnat zabo no ngo zitaragira uburemere ku mugabane wa Buraya ivyo vyarerekana ngo hariho ko imigwi itonze bivanye nuko irutarutana byari bigoye kubona equipe ya Real Madrid ngo izohurira mu matsinda na Man City mu gihe nka City yatwaye Premier League Madrid igatwara La Liga cyangwa Madrid ari champion d'Europe batwaye Ligue des Champions mugabe igihe cyose wabonye Man City na Real Madrid muri Ligue des Champions mu itsinda rimwe ukabona Barcelona na Paris Saint-Germain mu itsinda rimwe wumve ngo equipe imwe muri izo yaba yitwaye nabi ikaba yakorotse urwego rwayo ikaba iri kuri deuxième position cyangwa troisième position muravyuka ko atari gake twarabonye Madrid iri kumwe na za Tottenham Hotspur iri kumwe na za Borussia Dortmund ugasanga n'imigwi yo kuri deuxième position ari wakorotse wagengo kuri troisième position muribwa ko Madrid na Paris Saint-Germain barigeze kwisanga mu itsinda rimwe imwe muri zo iba yarataye urwego rwo kwisanga muri chapeau ya mbere kisanga muri chapeau ya kabiri rero uno munsi reka cyo tugaruka ku kintu gikomeye cyane turabe muri no forma nshasha twifashije ikinyamakuru Maxi Foot sivyo dufate mu nkino 8 Madrid yategezwa gukina muri no forma nshasha zine muhira zine hanze
she tunaraba n'iyindi ekipe kumburi bayabaye nayo turabimiguye yakinye nayo ucuza kubona directement ko ino forma atanu namwe itandukanye usivye inkino ziyongereye ugakina umunani wari wahora ukina zitandatu mukijanye n'ubukomezi n'ubundi harabayemo gukingirwa kw'izi ekipe ntituzigera tubona mwino forma ekipe zabaye champion zose zihura canke dufate Man City ihure na Real Manchester ari champion d'Angleterre ichura na Real champion d'Espagne ichura na Bayern Dominique champion d'Angleterre d'Allemagne karorero ichura na Paris Saint-Germain champion de France nibikunda ahubwo urashaka na champion umwe canke babiri mugabo kandi abo muzohura abandi bitwa ko bari muri deuxième position ni benshi ahubwo je ikintu wanashaka je mpagaze ku ruhande rwawe iyi Champions League forma Mishasha ntiyaje kubisha Champions League ahubwo yaje kutwereka les équipes bahagaze neza bipanze kuko no muzi je kumbwira ngo 8e de finale turabura muri Real cha Manchester City nivyo ugiye kuvyumviriza football stigma parla umengo nibara ryaguye kumva ngo City ntizobihari canke ngo Real Madrid ntizobihari tugaca twiyumvira inyuma y'imyaka nk'itanu canke itandatu irenganye eske City na Real Madrid zagize influence ihe muri championnat muri tournoi ya Champions League cyangwa ufata akantu gakomeye uno munsi niki kitatwereka kuko dufata karorero nk'ubu Barcelona umwaka weze neragize resultat mbi dufate Barcelona isanze muri chapeau ya kabiri sivyo igacitombora imwe muri equipe zabaye champion mu bihugu byabo zabaye equipe champion dufate nk'uno munsi muri forma ya kera Man City byarashoboka ko bisanga mu itsinda rimwe na Barcelona akarorero sivyo iyi Barcelona tugaca tubona no munsi iciva mu itsinda ari ya mbere yavuye nko muri chapeau ya kabiri Man City ari ya kabiri canke Man City ari ya gatatu yananijwe n'aka equipe ka kabiri canke equipe yari muri chapeau ya kabiri ni ibi turiko turabona no munsi bitwereka neza ko nimbi ndani muri Champions League City inaniwe na Madrid ikananirwa zikisanga muri barrage no muri forma ya kera ari ibi turiko turabona kuri City iyi City yo isanga mu itsinda rimwe na equipe yitwa kariyo muri chapeau ya kabiri na equipe muri chapeau ya gatatu zipanze neza n'ubundi yari gusigara reka dufata akakarorero wibuke Barcelona inanirwa kwikarifia mu itsinda ririmo Benfica ubundi mwe ikananirwa kwikarifia mu itsinda ririmo Inter de Milan irangiza ari ya gatatu reka ndakwereke nk'akarorero nko mu mwaka uheze dufata akarorero hariho itsinda ryarimwo equipe ya Benfica de Lisbonne hari itsinda ryarimwo Atletico na Inter de Milan hari itsinda nyene ryarimwo Real Sociedad ibaze rero usanzemo Sociedad usanzemo Inter de Milan usanzemo Benfica Manchester City cikorokeraho nyene turi muri ya forma hamwe ya mbere irengana ni ya kabiri karengana iya gatatu kaja muri Europa League eske uyu munsi Manchester City turiko turabona irafise ubushobozi bwo kwikarifia isanze Benfica irafise ubushobozi bwo kwikarifia isanze Sociedad Inter tubanze tunayihorere ko fata karorero erega niyo Sociedad yari propose yavuye mu itsinda ari ya mbere Inter ari ya kabiri kandi Inter niyo yari equipe muri chapeau ya mbere yaje nka equipe yatwaye igikombe mu Taliyani Sociedad ikiradishira abaganzi twari ico kibanza voilà kandi Sociedad twarabonye no muri 8e de finale karimo muri equipe zari zitanga du propose bikomeje isezere kwa ja Inter na Atletico Jazz natangaye kuko hariyo equipe réellement ziyeje kugira saison nziza mugabe ivyo bagomba batange muri iyo saison ukabona ngo yaba forma yahinduka cyangwa gute kuko forma n'ubundi igomba guprivilege dahura n'abatwaye ibikombe gusa ukabona ngo naza equipe zoko zaje zabaye za kabiri mu championnat zirakunaniza je no musi tuvuze ko ryarimo Newcastle itsinda ryarimo AC Milan ryarimo Paris Saint-Germain na Borussia Dortmund Newcastle vyayangi Paris ni yarenganya ari ya kabiri mu iryo tsinda none Paris siyo yari yaje ari equipe ivuye muri chapeau ya mbere Dortmund ni yabayoboye ni forma ahubwo Milan yabuze qualification ni forma Mishasha yaje kuryohereza ibintu ni hehe wa undi afise inguvu wa undi yateguye ni bagomba kugaragara gusomba uwundi tutitaye ngo ni Brest tutitaye ngo ni Real Madrid no uri Brest uri Real Madrid mu mazina ntimungana mugabo mu ntegoro zo mu ico gihe ninde mukuru urashobora gusanga Brest ari yo nkuru gusomba Real Madrid mu buryo bariko barategura cyane mu buryo bariko baratanga ku kibuga ega equipe ni kubu ushoboye gutanga ikubu nyene kuko rezita zawe z'ubunyene zo zo guhakarifika uzanya karorero keza kitsinda ryarimo Borussia Dortmund rikabamwo Milan rikabamwo Paris rikabamwo Newcastle reka dufate akarorero nka Newcastle yavuyemo wisanzwe uri kumwe na Borussia Dortmund wisanzwe uri kumwe na Milan wisanzwe uri kumwe na Paris Saint-Germain uri Real Madrid idufise umwanya cyangwa uri Manchester City amahirwe yo kwikarifia muri zibiri zisohoka mu ipure ufise anganiki kugira ngo muri uwo mwanya wisange wosohoka muri uwo mwanya ivyo n'ivyari gukunda ko muri forma ya kera Paris yatwaye igikombe cyo mu Faransa Madrid yatwaye igikombe cyo muri La Liga nako cyo muri Espagne imora mu itsinda mugabo fata karoro nyene aho nyene nimba twarabonye Paris yarananijwe mu iryo tsinda
Dortmund ikabayobora ukuyeyo Paris ukazana Madrid. Eske Madrid yari kuba ya mbere vyorosha hano hari Dortmund na Milan na Newcastle. Ndikonzana ko karorero kugira ngo wumve ngo nimba muri championnat muri forme mu myaka irangiye haduga equipe zibiri. Wibuke ko hari Real Madrid igeze gutwara Champions League yaduza ari ya kabiri mu itsinda rimwe Tottenham ikabayobora Tottenham ikaduga ari ya mbere Real ikaduga ari ya kabiri. Za Borussia Mönchengladbach zarabayoboye. Uno munsi mba mbona iyi forma nimba Bayer Leverkusen ndiko ndayizanga mu kibanza c'indwi yarabimerita nta muzi numwe yatsitaye kuri equipe yatsinze. Na nicari gutangaza muri forma ya kera Leverkusen ari kwisanga mu izindi kariyobora iryo aryo ryose. Ibi bibari nk'ibintu bisanzwe bikoze no muri ndi tsinda bari kubiyobora. Ahubwo John Jacques iyi forma nshashije kunyereka ngo Champions League equipe zose ziba ziri muri championnat kanaka zirategura kugira ngo zisange mu bibanza bigira bine vya mbere zishobora guserukira igihugu zirimwo. Uno munsi Real Madrid yaratsinzwe na Lille. Uno munsi ugiye kuraba Lille kibanza ihagazemo pour le moment irigraramira kurarabiza gukina no munsi nzokinejo bisiguye ngo iyo Lille mu Bufaransa hariho effort nyinshi yagize. Reka jewe nigarukire ku kantu gakomeye cyane kuri Man City na Madrid. Dufata karongo no munsi nzira ya Madrid bakina Stuttgart bakina na Lille sivyo mu izo equipe zose wumva ukuntu baronse qualification. Lille ntiyabaye ya mbere mu Bufaransa. Stuttgart ntiyabaye ya mbere mu Budage. Stuttgart ntiyabaye ya mbere mu Budage. Borussia Dortmund ntiyabaye ya mbere mu Budage. Milan ntiyabaye ya mbere mu Butaliyani. Borussia Dortmund ntiyabaye ya mbere mu Budage sivyo. Napoli ntiyabaye ya mbere mu Budage. Turiko turazana equipe bakinye nazo ndiko ndazana izo bakinye nazo sivyo. Stuttgart Plutôt Atalanta. Stuttgart Lille sivyo. Borussia Dortmund, AC Milan, Liverpool, Atalanta Bergame, RB Salzburg sivyo yo muri Autriche na Brest yo mu Faransa. Iyi nzira Madrid barimwo yari umuharuro kuronka amanota 28 kuri 28 byari ibintu bisanzwe. Reka tuze kuri City. Utavuga ngo forma yarakunanije. Je nakwereka equipe yakinye n'imigwi ikomeye kuyisumba ariko no muziri mu Rwanda ciza. Izi equipe zarabaye mbito vyemere. No muri forma ya kera twari kubona City sezerwa mu matsinda nkuko byari maze igihe bishikira Barcelona kubera yabaye mbi. Fata Manchester City akarorero. Champions League bakinyira bandi. Wocurira. Kundwi ya mbere ukina Inter nivyo Inter ni champion d'Italie. Muragabuye. Wibaze rero ugabuye na Inter uciyuza. Match igira kabiri muri UEFA Champions League. Baje baja gutsinda Slovan Bratislava ni equipe muri Slovakia kibe champion yaba champion itaba champion iyi ni equipe atabaje ifite imbere ya City sivyo bayitsinda bine. Nyuma yaho baca bakina Sparta Praha. Unyumvirize equipe bakinye bayitsinda bitanu. Nyuma ya Sparta Praha baca bakina na Sporting Club Portugal ikirabatsinda batsinda bine. Baca bakina Feyenoord de Rotterdam banganya bitatu ku bindi sivyo. Baca bakina na Juventus ibatsinda 2-0. Baca bakina nino equipe izuko izina rya Paris Saint-Germain batsinda 4-1. Unsigurira ukuntu Manchester City dufate muri equipe yakina zitwa ko zikomeye Paris Saint-Germain na Juventus dotire nta yindi rimwe na International na Inter. Ce dufate n'urwego rwa Man City nka equipe yatwaye ikombe mu Bwongereza ku mwaka ugira 4 bikurikiranye. Iyi Juventus ya Mota idatsinda PSV Eindhoven wowe igutsinze uri City nibigusuzuguye. Iyi Paris Saint-Germain usigaye usanga mu France kakunyagira ibitsindo bine nivyo Paris kugutsinda nka equipe yiteguye nayo nkuru mugabo nayo nemeza ko yagize resultat mbi. Buri bukomezi bwa match ya City na Paris Saint-Germain bwavuye ku myitwarire mibi ino migwi muri parcours zabo kuko iyo bataza kuba bisanga ino migwi igera kuri 2 iri mu bibanza byo kwigwanira barrage bakizanga nko kukuntu Barcelona yagiye ukina na Atalanta. Sinzi ko abantu urukino rwa Atalanta Bergamo na Barcelona rwagize ingufu kubera tout simplement ari Barcelona iri kirakina mugabo naco gwari rukivuze. Barcelona yari maze kwasira ati jewe muri zibiri za mbere ndimo. Ibaze rero yo Paris ihura na Man City umwe ari wa mbere undi ari wa kabiri bari kugwanira peut-être ko umwe ava mu kanca mbere undi akaja mu kabiri canke bakagwanira ku maintain ikibanza tout simplement. Mugabo no musi garagize ukomeze kuba twavuga ngo Paris gatsinda City bizabisa nkuko igiye. City gatsinda bizabisa nkuko Paris gize gute igiye. Wakina Slovan Bratislava wakina Sparta Praha wakina Feyenoord de Rotterdam. Ahantu natangwa kubonera ko zino equipe ziriko ziratakaza ingufu nubwo twatuvuga ngo kuzibura muri team do finale biragoye. Cyo nushaka kunsigurira ingene Manchester City ishobora gutsinda ibitsindo bitatu Feyenoord ikazi kabikugombora match igahera ari 3-3. Nushobora kumbwira ingene Paris Saint-Germain yiha avance ibitsindo bibiri uri equipe nka Manchester City
iyo Manchester City turiko turavuga twotangaye yasivye muri Champions League mu gice c'8 gishiri ca nyuma yari ya Manchester City kikubonamwe igitsindo kugira ngo kigombore naho baca kongera abakinyi bangana nabatanguye mu kibuga biba biguye Gives mu ndetse tuzana muri match tunihuta cyane ngende nitangiye akarorero kaza kuba kabikonkliwa neza tukugira ngo ce tubandanya mu vya match nko bivuze dufate nka equipe ya Lille sivyo Lille yatsinze Real Lille yatsinze Real twizane parcours yayo match 8 bakinye Lille irateye ubwoba hano hagiye iraca equipe ya Lille kundwi ya mbere batsinzwe na Sporting Club de Portugal kundwi ya kabiri batsinda Real Madrid kundwi igira gatatu Lille bace bakina na Juventus hari kundwi igira kane kundwi igira gatatu bace batsinda Atletico Madrid 3-1 izi Madrid barazikurikirana kundwi igira kane baca banganya na equipe z'izina rya Juventus bayisanze muhira kundwi igira gatanu baca batsinda Bologna kundwi igira gatandatu batsinda Sturm Graz kundwi igira ndwi ya UEFA Champions League baciye batsindwa na Liverpool 2-1 kundwi y'umunani baca batsinda Feyenoord de Rotterdam yanganje na Man City batsinda 6-1 nuvuga ngo Lille yarangije muri 8 za mbere yarakinye na Real Madrid yarakinye na Atletico Madrid yarakinye na Juventus yarakinye na Liverpool baranatsinzwe n'urukino rwa mbere match yabo ya mbere bahereye ko dufata profile ya Lille duce dufata ahantu Lille iri tuyikureyo tuhazana Real Madrid na Man City za kino gihe none uno munsi Man City yarakinye na equipe nkuru nka Liverpool uno munsi Man City yarakinye na equipe nkuru nka Real ko yananijwe na Feyenoord de Rotterdam Lille kayekarazi kayitsinda 6 ubwo si nguvu nke za Man City ubwo Man City yarakinye na equipe ifite experience nka Real Madrid ni wumva ko Lille kuronka qualification yabo batwawe nuko bariko baratanga byiza muri uno mwanya gusumba uko Man City yizi kwizina atavyiza iriko iratanga iyi migwi rero tuvyemeranye si forma yabananije nino migwi yasubiye inyuma muri usanga Givye rero kuri Real Madrid ndetse na equipe yitwa Manchester City ona magoroba Landry nkino zigera kuri 12 zimaze kubahuza muri Real Madrid imaze gutsinamo zigera kuri 3 Man City batsinda 4 mugihe banganije akagera kuri 5 muri mu nkino zigera kuri 12 bamaze gukina hagati ya equipe yitwa Real Madrid ndetse na Manchester City mugihe bimeze gutyo onye mugihe mu nkino baherutse gukina buriya mu nkino zigera kuri 3 baherutse gukina hagati ya Real na Man City abantu bamenya ko mu myaka 3 heze bahuye mu nkino zo gukurakuranamo buriya equipe batanguye gutsinda igitsinda yindi mu rukino rwa mbere niyo byaranga itashe equipe yaba yatanguye gutsinda yindi gitsinda mu rukino rwa mbere niyo byaranga itashe akarorero nko muri 2022 De Bruyne yatanguye gutsinda igitsinda kuri match bariko barana equipe yitwa Real Madrid byarangiye Man City erega na retour Mahrez niyo yatanguye kuba igitsinda mu gihe 2023 Vinicius Junior yatanguye gutsinda igitsinda mu rukino rwa mbere banganje kimwe ukindi mu gihe byarangiye equipe yitwa Real Madrid itashe mu gihe mu rukino baherutse vuba Bernardo Silva yatanguye gutsinda igitsinda Santiago Bernabeu yarangiye equipe yitwa Man City giziki itashe mu nkino zigera kuri 12 abari kuri tibarabona match 12 kunganya 5 City gutsinda 4 Real Madrid gutsinda 3 twovyita ko City uri kunda gutsinda Real Madrid ko bigaragara ko mu biharuro City gutsinda Real Madrid biri hejuru ariko kandi no kunganya bigaragara ko ama equipe inguvu barazinganyanganya kenshi kuko buri equipe ziwe zikanganya kenshi bikoreka gwego babageze ko ariko shaka tugarukana kamwe kuri forme zano ma equipe agiye gurura musa gati equipe yitwa Real Madrid ndetse na equipe yitwa Manchester City hari ico bahuriye ko hari ico basumbanya les amis ikintu kimwe cyo kumenya tugende kuri zino statistique baduha Manchester City gutsinda 4 Real Madrid gutsinda 3 bakagabura inshuro zigera kuri 5 en fait Real Madrid yabaye equipe ya experience sino Real Madrid imyaka yose irenganye ntigeze igira ingufu zo gutsinda Manchester City mugabo kwa kundi Real Madrid irazi ngo Champions League urukino rw'umupira w'amaguru bahebura match ari kwiheze nico kintu Real Madrid asumbije Manchester City kuko ugiye kuraba guhera mu mwaka wa 2021 dufata kararo canke 2020 equipe ya Manchester City twagikombe na Chelsea kuri finale nta mwaka numwe kuva Zidane afise equipe ya Real Madrid navuga ngo guhera umunsi Ajax de Amsterdam bakora guhera umwaka wa 2019 kugera no mwaka dufise no mwaka turiko Real Madrid ifise mo Champions League zibiri Man City ifise mwimwe mugabo Real Madrid nubwo yatwaye Champions League ntigera igira ingufu nk'izifise equipe ya Guardiola bisiguye ngo Manchester City gutsinda Real Madrid kandi bakagabura 5 mane Real Madrid gatsinda 3 nta gitangaza kirimo do ma part mugabo
ahubwo Real Madrid yo yasumbije iki Manchester City kugira ngo itsindwe kenshi mugabo birangira ari ibitsi bikombe byinshi mu myaka bamaze guhura ni experience yagiye iragaragara no kumva ngo umukinnyi arashobora kubaza ati nambaye jezi ya Real Madrid kirakwiye ico ejo twamye turavuga ku bijanye na Mariano Diaz erega na Mariano hari ukuntu yari kwiyumva ati nambaye jezi ya Real Madrid ngiye gukina na Manchester City ngiye gukina na equipe kanaka ni muri Champions League iyi jezi nikogwa n'isoni kiraziririzwa bisigura ngo Manchester City yamye ari nziza imbere ya Real Madrid wanashaka kuko nabonye no muri conference de presse yaje kuba imbere yuko inkino za nyuma zo muri inkino zo munani mu matsinda ziba Carlo Ancelotti aravuga ati ikintu cya mbere nipfuza nukora Manchester City itsindwa igataha kuko niyo equipe ya mbere iteye ubwoba niyo mukonkira dufise muri Champions League Manchester City niyo mukonkira wa Real Madrid gusumba izindi equipe zazo zose Real Madrid yarahuye na za Liverpool iratsinda yarahuye na za Inter iratsinda yarahuye na za Roma iratsina na za Atalanta iratsinda yarahuye na za Paris iratsinda equipe zose mugabo muzogura na Manchester City Real Madrid izayiteguye ivuga ngo turagabura canke unsinde nzokwera imine muri tour bisigura ngo Real Madrid yabaye equipe experience Manchester City iba equipe ikomeye iri kwitsinda atagutomboza kuri imwe bisigura arakano uno munsi ngiye kuraba les formes d'imoma za equipe zinyere kiki Real Madrid muri La Liga iri kwiratakaza imbere ya Espanyol gutakaza imbere ya Espanyol Barcelona ntibingana n'umuntu atakaje muri Premier League imbere ya Bournemouth Hako kandi twabonye equipe igatakaza kwa Bournemouth biri normal ko nibo muri ko murakina twabonye ko Espanyol gutsinda Real Madrid birashika mu gihe exceptionnel za Armeria zirabatsinda ego sinase ofite muri football equipe yari yose iremerewe gutsinda yindi none turafise saison yaho mugabo Armeria yotsindamo Real Madrid canke itsindamo Barcelona sibwo buryo Bournemouth canke Newcastle harajamo nubwo bukomezi bwo kwitona champion ikomeye cyane ariko kwa Real Madrid muri La Liga twabaye mu buzima muri La Liga tuzingo kidatwaye Real kiratwara Barca ariko ubwo buzima equipe ya mbere gutsindwa na Armeria ari gejewe murandabibona oya mugabo kandi franchement par là azar no munsi turemenya yuko ubwo tuko turabona na La Liga imyaka 5 nyuma ntago yarufise La Liga barasubiye inyuma La Liga yateye imbere sivyo ni Barca na Real Madrid zasubiye inyuma La Liga barasubiye inyuma kweriki jewe ndazi Manchester nziza itsindwa na Sevilla iciriritse muri La Liga Sevilla twara Europa League yekrazi imbere ya Liverpool za Liverpool bigasigura ngo mu Bwongereza dufise Liverpool na za Man City zitwa kari nziza iriya migwi yabo mito ibisanzwe mu gihe muri Spain dufise Real Madrid na Atletico Madrid peut-être na Barcelona nziza equipe yitwa Sevilla canke Valence parvenye kuza inyuma y'izo equipe yabari nziza gusumba equipe no mu Bwongereza vyagaragarira mu bikombe bito imigwe muri Espagne bitwaye ugwego Bilbao yabifise Newcastle ntabwo yabifise Aston Villa ntabwo yabifise ugwego Sevilla na Valence baba bafise ugiye kuraba ino migwi mito ya FC Bournemouth na zandi ntayo baba bafise usivye nk'ijya migwi mito yo biduga ukabona icisubirayo rimwe na rimwe nka za Leeds United nisho kimwe na za UD Almeria muri Espagne rero give harakana gomba kubaza mbere ko twinjira muri tapis vert gatoya kuri equipe Man City umugabo yitwa Kun Aguero yatangaje amajambo nibaza yuko ashobora kuza kutamworohera cyangwa